batibuka nka RASKO wewe muri generation yo kumusaga niwe yarongoye wenyine mariage officiel yo barimo ahubwo iwacu barongora hakiri kare ahubwo muvyara kare ni murongora kare RASKO ari umuntu yambwiye RASKO yewe ndisiri ngo tazosubira guca imbutaza muri kuravuga bene wacu bene mama jewe ibi yiganiro je sindimwo iyo umutipa Akenye ni yareka avuga ivy'urukundo umenga yaborewe ntibe nta benshi uzi nawe kuvuga ko ukunda uzoma ngo wago jiste ngo bacaze izo ni zire blague zako jiste brother from another mother ijya brother from another mother uraziva ijya uzurabe shakfa umuntu bayibwira n'umuntu ataca mwizeye ko mu buzima when Joe brother from another mother ebana same blood dijisha ja black nta muntu wa mbere w'umukomedian ku isi ku mukobwa Umuhungu akwamye Umuhungu Akenye n'umukomedian wa mbere ku mwana w'umukobwa ariko arashaka gutrasi life yiwe kuko ivyo uzana byose nta busere burimo professeur barabona professeur baruguru bari iwacu bariko bavuga bararatwege bicaye hano ngo dusubizamo ngo tugire mariage ngo n'ubu ngo ataje turirenze babaza ko twozana bajya bagore twaza ngo aba ntitubabona berekana abakobwa nyine bavuye ibuntu ngo abaturababona bicaye mu mahera ngo je ngo siraye gutwara donc uyu mbona madame ngaha rero urumva kubabaza umuntu ivyo vy'ubukene birakomeza abahungu kandi abahungu urumva bagote kubera ubukene nta ngorane umuntu abagufashije ahagara gufashije gusa ntivyama bihera nk'ihindi za filme ngo ucutumva hari abantu bacaye kuzocera nka za filme ayo n'abapfa hariho umuhungu ni kuvuga abiwabo n'isabune ari mama wayigura n'ibiki urumva wa muhungu siwe yibesheje abeshejeho n'abavyeyi biwe uyo muhungu aho givuga warafise droit gukunda cyane naya bagenda bo mu kwandika n'umwanya bawufise wose barakwandikira we akwandikira sanfe mwisayi bajya abahungu barandika wa mugabo bajya abahungu barakunda gukora kuraba gashikana 3h du matin akiri kuri portail wanyu hano niwe wobishobora bucuja muri zinduka bucuja muri iki woko bize foko umuntu wese yamaraba ati je ndi hehe ngeze he hanyuma nigiki nshoboye kwa affording muri ibintu byose bari ariho byinshi ariho byinshi n'abakobwa b'amafaranga menshi tuzinanye usanga igishoboka hagati yawe nawe n'ubugenzi cyonyene kwa brother yakubwira mu bantu ngo c'est mon frère ukumva unabiryohererewe naho butabishaka ukumva ubiryohererewe kwitwa umufrere de sang et de patrie kuko urumva ntimungana kuri level ntimungana mu myaka ari usanga naho nyine mutangana mwaja mu vy'ubujya hoho ibintu byatarira ashobora kugura kongera akakugura agasubira akakugura so ikibazo ni mbega nta muntu aba yihenze yagiye ko kamemba da service zimwe urakire wiga ryose urubanza abantu bagakunda imbavu zigashuha urakire mu mudahati ryose ibirori akamukorera urubanza nibagirwa abature bagataha biyonye iminsi yo kubaho ntuhangayike rondera the first comedian umudahati abica bigatsika mu mamanza haba iz'ubugeni mariage izo gukwa dot ubwikurura n'izindi mbazo zitandukanye zaba iz'amashyirahamwe cyangwa abantu ku giti cyabo wifuza nawe urubanza rw'amateka ntiwitinye ibiciro n'ibivuna rondera the first comedian kuri nimero za telefone zikurikira teranya amajana 257 61 98 53 ni nazo za WhatsApp mwaragize imanza mugabo sinzi mwararose abaryoshya imanza mugabo si the first comedian you the best. Hello boys and girls, ini serakomeze neza kwa kundi ahandi ndabura ko ari juste like a dreamer from RASKO Black Bunny Johnny Black. Vero kamera mwita Physicilo kamera kuna Babylon Hoshi kamera kuna Rastaman Mobirati Tech 5
ako vyongera kubona rasta woman ngira ati 5 kwindi mpfoye bidasanzwe uyu n'umushiro uyu n'umutatulo uyu n'umumomolo ko kuri ahandi ndakubwira yuko dufise abatumire babiri umwe yitwa Koriciza Clovis Blaise entertainment yamwise RASKO Mobi Bass dans la place hindi cucungalayo bayita ELSIE GRETTA yikirundi najyo bayita Kanez kwindi mpfoye bidasanzwe batumire bacu mbere to the left to the right iburyo cyangwa ibubamfu kushota makulia we lia se tutashotua we lia ariko ngezera bavuze ko ladies first ndakura muselsi ndakura mukije nawe juste hier bizera kumeza cyane ndetse neza friend wini point kwiti mwe ndasanzwe nyene aho bari tuvuye mu kwezi kw'abagore mars ari ukwezi kw'abakenyezi ndakura abakenyezi yego cyangwa abakenyezi naho ngo abagore yagisona nabi vraiment yego muri academy rundi bagikora kira nari iburyo bwanje nkaba ndi kumwe na RASKO ndakura musa RASKO jambo neza Gael urameze neza rwasta safi ubusage twareku cyane nawe chemeze fresh is coming sana brother narakumbuye kakaje Greta nakibuka akaye niko kamukujije neza ubu kubito twakubita gutya ka telefone ariko ubu agari na ibintu watukite imyaka ni imyaka ngasipiwe vraiment asafire kabisa wireless yes agira neza sana Rasta akandi twarukana kuma ndaguye telefone simple danger. Welcome to the biggest show in our country, bro. Asante sana mzee. Siku mingi vraiment. Twaratokanya lakini ni hivyo life. Oya nari navyumvise ko ari kugenda kuzana ni mafeu d'artifice gusa numvise ngo yakura muri Ukraine naho numva bace bugara vraiment. Bace bugara. Mugana inamaze kuzishikana. Yabakiriya ntibitinye kuzombwira. Zirahari. Abatunganya ibitaramo baramwumva atagenda agiriyemo akubwira ati bimeze neza. Uyu niyo muntu wa mbere agira atera amafeu d'artifice. Urasiko hari umuntu yambwiye w'intambara irasubiye ibujumbura ngo kuri kwimana ngo numvise isoro ngo mugisagara ngo kuri stade. RASKO gusa. Hejuru ya naramaze igihe ntaja mu Nyakabiga no mu Bwiza. Ya bintu ni danje. Twarahamutse nabitoye ko twahamutse ariko we barabimenyereye ni ibintu byo kuryoherwa ni ibintu byerekana ko igihugu ari nyabagendwa harimo amahoro menshi tukaca twigina bijya dusigara tuvyumva nk'ibintu nyene byo kuryosha urubanza canke ibirori nta ntambara nta biriya vyari vya kera abantu bakuriye mu kibira bace bibaza ngo ni nkoho no kwimana Ititiro zo kwandika ivyo nyira ati wa muhungu atera ibisasu tukirigaho nyene kuko musazo mubizi RASKO asanzwe yuwase ELSIE GRETTA ariko asanzwe atunga no muhede maso yagira avuga ikintu ego oya nago sinari bwaheze muyedemu no muyede kwe kivuba cyaraba ubumaso voko aja kubumaso sindumuhede okay none urubatse oya none umva ko utari umumasa ucuba umuyede nari numvise mu bindi bintu sawa tukirigaho nyene rero ibicatumye ndabahamagara no munsi nuko nkeneye ko ari sujet no mude tude batako nace cyane ko hari ibintu byinshi biba biri kuravugwa kenshi na kenshi umuntu akaniyumvira ati aba bahungu n'aba bapfasoni nako umugabo n'uyu muyigeme nace cyane nkuko musanzwe mwamenyereye nabantu mwama mubona bari kwarashikiriza ivyimvuro bitandukanye rero ikintu no musi nanyene ko tuyaga ko eske mu rukundo hagati y'urukundo n'amafaranga nike kintu cyamba gitangwa kuko turakunze kubona la plupart y'abantu bakunda kuvuga bati mwarabibonye ku ma internet mwarabibonye ahantu hatandukanye hari na bamwe babivuze abasexologue n'abandi benshi baravuga bati ntushobora umuhungu utagira amafaranga ntiwemerewe gukundana uri kuratesha umwanya
uwo mukobwa wa mukobwa rawe uri kuratesha imanya uwo muhungu kuko atamafaranga nta rukundo rubaho akabazo ka mbere hajya amafaranga hajya atamafaranga nta rukundo ruriho atamafaranga ibyo amafaranga byo bije mu gute hatanga urukundo daporo yego je kuri je hatanga urukundo hama amafaranga n'amafaranga daporo rega urukundo ni kudo food ndakubonye ndagukunze yuba sinzi cyakuzanya muri ville duhuriye ubu turaperereza nta kudo food ibintu byo kwitwa n'inkuba mwarasaza ubiriza urukundo ni kudo food jewe ndabonye umuhungu muri ville ndamukunze nawe arankunze ni kuvuga ntabyo kuri ndakwibwira ngo yaje gute ngo afite umuto banza kumukunda daporo sinzi haba Paul jenshi giye yuko ngo banza kubona umuntu fasha umunyimvamo rero mukabanza mugakundana gayemwe kandi urukundo aho biza kuzira ari ahantu rero kibyukati okay ujye dutanguye ivyo biza mu nyuma byo kwiyumvira sikageze ariko bigitangura RASKO tukiri ngaho nyene wowe urubase warabiciyemwo urazi ingene ibintu bimeze hajya kwatano tufise niho kwiyumvira umwikeme imbere ko twara Greta kwanza wabanje kugwiza inoti byagenze gute cyana intara ya Rose hagati ya Greta ni noti nikiye kiri watanguye kurondera oya ubi ni nka ya nkuru yirigi n'inkoko icyatanguye n'igiki hatanguye irigi cyangwa hatanguye inkoko hatanguye igi oya hatanguye inkoko hanyuma inkoko ikizana igi inkoko nayo ari ijipuya inkoko yarareba maki wara amaze cyabundikirwa ni yene yabundikiriye baraye RASKO kubwaho rero oya urukundo ni kimwe urukundo ni santima sivyo umugabo akanoti nako akantu kaboneka ça veut dire ikintu kiri sentimental umuntu yaje nkuko yavuze urashobora kubona umuntu ayimuka murondera gayi noti yo urayikorera hanyuma umaze gukundana haca bigenda gute kuko gukunda ni kimwe kubwira umuntu ko umukunda ni sawa mugabo rero za effort uri bugire kugira umwereke ko umukunda numva ko zemplika akantu k'agaframbu numva ça veut dire quelque part urukundo urashobora kwaba kama runa rare unajegera RASKO ati urukundo atanoti hari ruca rujegera kubwawe niko uvyumva cyangwa RASKO ariko araho ikintu cyambere cyo ngira mvuge umuntu akenye niwe muntu akunda by'ukuri abantu bakundana bakenye nibo bitwa ko bakundana santima ya santima abantu batunze iyo nimba RASKO yagiye yakunze afise amahera basi nari nkunze vraiment nari mfise gusa nari mfise nibishaho nari mbayeho vraiment warubaye kandi wari ukenye bon yasina umukene mugabo nari mbayeho tu sawa fata rero umuhungu rero akenye neza ndari kwitapi yego vraiment ujya anya yakunze ikibabaje nuko iyo bamusubiza bo mukunze ibyo bibari vrai nyene mukikondera mukenye urazi ko iyo umuhungu akenye n'urukundo rwe rusoundinga nkaho umenga ni escroquerie warubizi muhava mutabigihuriza ko warubizi iyo umutipa akenye niyo ariko avuga ivy'urukundo umenga yaborewe nta benshi uzi nawe kubwa ko ukunda uzoma ngo wangu jiste gaye ngo wachaze izo ni zile blague zako jiste brother from another mother ijya brother from another mother uraziva ijya uzurabe shakfa umuntu bayibwira n'umuntu atacu bamwizeye ko mu buzima when jo brother from another mother ebana same blood nijisho rya black nta muntu wa mbere w'umukomediye ku isi ku mukobwa umuhungu akwamye umuhungu akenye
n'umukomedi wa mbere ku mwana w'umukobwa ariko arashaka gutrasi life yiwe kuko ivyo uzana byose nta buseriye burimo uwo mwana w'umukobwa RASKO avuze je mvuga ko uwo mukobwa uvuze ntaba yafaditse uretse wafaditse urubukobwa neza neza uraba mu kantu hamwe mwahebanye rero utangwa kumutora amakosa byaheze yaranakenye biki kandi waranamusova n'ahantu henshi ugasanga y'abakobwa rero twakunze cyane ivyo mahera bizabwe burya umukobwa atangura gushiramo ivyo vy'amahera iyo peut-être akuze ari mature utanguye kwiyumvira ivyo vy'amamariage burya ibintu vy'amamariage rero ivyo bica biza kwica vyose sino twakwikundanira nyene amahera nyene mugabo butse ko haza mwabana no ufite mandi gazo zoshahaza mwabana muga twari babiri turi babiri utahe wanyu ntahe waje turasangira divire ariko tukirigaho nyene Elsie uravuze ati nivyo atamugambi w'abana murashobora kwikundana bisigura yuko rero ubu tipa Akenye ukura n'umudemu mugihe ata projet ihari ya Mariage hariho umuhungu Akenye umuhungu Akenye uri kuravuga n'ubu je numva rafa pase navuze ati hariho umuhungu no kuvuga abiwabo ni sabuna ari mama wayigura nibiki urumva wa muhungu siwe yibesheje abeshejeho n'abavyeyi biwe uyo muhungu aho givuga uti warafise droit gukunda cyane naya bajya nabo mu kwandika n'umwanya bawufise wose barakwandikira we akwandikira sanfe mwisayi bajya abahungu barandika wa mugabo bajya abahungu barakunda gukora kuraba gashikana 3h du matin akiri kuri portail wanyu hano niwe wobishobora bucuja muri zinduka bucuja muri iki woko bize we biragoye uremenye iko na modaka afu konjigezo abara petini bakari petini bakari anakuandikia poeme za hatari ntushobora kumubura ega twebwe nashima iyo umutipa atanguye kuronka amafaranga asavidire icakora iyo hari icakora asavidire umwanya wiwe uragabuye iyo umwanya ugabuye savidire ari umwanya wiwe ari uwakazi hari n'uwiwawe rero muri wa mwanya wiwawe ushatse kugirinyuta kwa kazi ntakwemerera ushatse kugirinyuta kuwiwe ntakwemerera acha wumva menga nta mu rukundo menga aroma kuri doze ariko wowe undi yipowe muhira kuva mu gitondo avyukira kuri serimta Netflix kwisorori y'ubuyi bwinshi n'amamega menshi afu agaca kuvugisha kuva bugica usinzire mwijoro urumva iyo alimentation iragoye kaka niki mu mwanya cyangwa utubiranye n'umukobwa bvanye ni muri iyo relation niyo mutipe yarafise uwo mwanya wose wacha mukunda ruri uwo mutipe ari kwisi cutura muhendesha kungwara zimunda gusohokana nyene kram naye handi umva bakunda yakenya umwanya wose kuko arakwita abatipe bakenye kuri mane bana bakita n'abaromantike barasaze urumva kandi ni nkuko iyo umukobwa ndeka ni nko nise cyane n'abakobwa iyo umukobwa nahone ifise kwafise umutima nafise notuye kandi ashobora fightinga kuri kuvuga ati menga kwera kujya kuntu ase n'amahera menshi menga nitwari tujanye mugabo nzogwana mpaka uyu mutipe tugumana n'ugushiramo effort nyinshi cyane nico gituma rero mutipe yaronse inoti asha wewe urumva ndashina kwitaho cyane wakuze umuduga mushasha ati sheri n'umuntu uragonga rero nta nuwagukwawe guma nari mahata muga Akenye ndakwandikira shaka urumva gumya kubaza hoho ngo kweri kutishuye hari n'igihe usanga ibifungo byagufasha kwera wowe rero wiguwa muhira ubuntu bw'iziki uri kurambaza iki mugo muhungu urumva jico nakanda ndahagarara ko suyo muhungu yirirwa muhira iyo kameme ibyo kuja kuduraga biragoye ariko je ndiko mvuga umuhungu rero ari arondera hari abakobwa rero banka abahungu barondera nkeneye uwashije ne kutishango afise yahejeje urumva je mvuga nti warondera rero naje ndamufashe turonderane wowe nyene ahubwo yambwiye ngo de nkwiye mutipe ngo nyakwiye urumva ngo nyakwiye uje turonderana mugahari mukobwa jewe
Sarafise gani siyo iyo nani yavuze ko yocorera umutipe wiwe nukuri kw'Imana none ncoreraga umutipe we madamu we umutipe asa n'uyundi umutipe wese twese iyo uzubazi iyo dukenye dukena cyo kimwe nuko twanga kubivuga ndaza kugira abasacrifice ku mutipe wundi muntu contre Greta nani sacrifice comme ibihumbi 10 ni sacrifice madamu ntiyabore ibihumbi 10 yo ubu rero babakobwa baratubwira ati ebana kaka tumayinite angara karumikashi azoba ari madamu w'umuntu ntazoba ari umugenzi oya reka mbona uko iwanya biba byoroshye ariko bigenzi wacu bica bikomera kubera iki jewe ntushoboye kuncorera sawa cye ndavyemeye muri madamu wanje ico ndagikwemereye mugananje abancora batari ba madamu wanje byose ibi ibyandagara byose n'ibiyerera umva je umukobwa RASKO ngende kwasira abahungu rero bose bakuje koko nawe uzomvugira kora umuti bakorera umuti bintwari tuze tukubakire monima tuvuge tuti iki gihugu cyageze kugira intwari yaserukiye abandi inseruka rukambye ebana umwe wese wo bahuye yamuteri ya 10 ya 10 baba bosi baba abamome umva jewe nzana abatipe hari shongaha ndazanye abatipe ndabahe n'inoti amo ubona nka kashist gaheruka twagwe ukuri kw'Imana bro aho oere mumpere je rero logique ni RASKO niyo gucorera niyo guha amahera niyo gusapotinga hungu turi kumwe mu rugendo rwitwa gukundana urugendo igeragereze zizombare tukirigaho nyene kugira n'uwambe abandi basanga ari uko nyene ngo cewe umuntu gutarambwira ngo umuntu gusesa bimanya rugendo urabe n'ibindi mudugano ngiye dukundana RASKO nacavuga ngo urumva ngo RASKO yaherewe nacavuga ngo urumva oya none oya ndakubatse byavrege ubu je turahuye vraiment ndashonje nk'umujamba urashaka kuncore patano style kukwitega kwikirire ga uri kubivuga style ndakudraze akira n'inoti je kwanza niho ndragisha inoti vraiment turacari ngaho Greta bahazigaye badragisha inoti kandi bigapasa je baze bagerageze bara atari aba diaspora isi ya defi bakadragisha inoti twigeze kwicara ahantu yeretwa kuri Medina mituwe yose yarengaye nka 10 yarimwe abakobwa batwaye bashaka twumva aho twicara ngashari twe dusigaye dukenye ngo bakugura aba nibo batwara n'ibigwe gusa aho twabaye kose nagira mbaze abo bantu bacu badragisha inoti baba hehe bataha tarahura kirimana tuzohure ariko tukirigaho nyene RASKO Elsa avuga ati nivyo ibintu by'amapenzi nivyo ariko je magara ku muhungu nivyo akora ari ugasanga nivyo ntafise amahera wa migemo urabizi ngaha mu Burundi hari bigemo avuga ati je nkene mutipe ari banyore nkene mutipe ni muri burashobora kumpangira inzu ya 800,000 tukabana ahantu heza ugasanga ego champagne weekend ukuntu ugasanga ivyo bintu biriko vyica bimwe nyene cakiyago twako turavuga ugasanga biriko vyica urukundo rumwe umuntu ugasanga kudaye n'undi kera agaca mutoka ngo nta migamba agira kandi umuhungu Akenye nta migamba agirere wogira umugambi wa kubwawe rero bati erega ku mukobwa umugambi ni umwe yiva ko mubana hanyuma nawe izo frambo akazikora niyo mugambi savedira ibindi byose ukora inyuma y'ivyo nta mugambi urimo uravyumva muga rero n'abatipe bavuga ati jewe mbanze niyo bakeka jewe kuko mu kirundi ciza nta muntu atanga icyo adafise ushobora gutanga urukundo utabwifitiye ushobora gutanga ayo mahera nawe utayafise ushobora gutanga iyo stabilite nawe utayifise
nta n'umwe atanga ikintu adafise so ikibazo ahubwo n'umuhungu kuko rega n'abakobwa bafise amarevo Gretta hariho revo zo hejuru yego hariho na revo zo munsi ndabeshe guys hariho abakobwa bagusumba hariho n'abusu so hariho rero abatipe usanga ari ba David mugabo bakihanga ba Goliati byarateberera mufata igihe wejyo muhusha ni ibara foko umuntu wese yamaraba ati je ndi hehe ngeze he hanyuma ni giki nshoboye kwa fording muri ibintu byose ariho byinshi ariho byinshi abakobwa b'amafaranga menshi tuzinanye usanga igishoboka hagati yawe nawe n'ubugenzi cyonyene kwa brother yakubwira mu bantu ngo c'est mon frère ukumva unabiryohererewe naho ubutabishaka ukumva ubiryohererewe kwitwa umufrere de sang et de patrie kuko urumva ntimungana kuri level ntimungana mu myaka ari usanga naho nyine mutangana mwaja mu by'ubujya hoho ibintu byatarira ashobora kugura akongera akakugura agasubira akakugura so ikibazo ni mbega nta muntu aba yihenze iyo agiye ko kameme badaserivisi zimwe kuko wirondera uravuga ati jewe aho ngeza naho uburyo bwanje buri reka muri biriya bisasu byose ndonderemo igisasu kimwe kizondipura hanyuma tubandanye urugendo turondere twese apana ngo hari n'abandi vraiment kugira ati jewe vraiment umukobwa atagira inoti wapi muta cyenda bisaba jama benshi akubwira ati we uja kurondera ngo ugomba kubaka nibiki yawe acha zisirago twazibaye mu myaka myinshi reka ndondere uwo yafise afu twanze tumeanze abo rero biratandukanye aravuga ati jewe ikintu nshaka ndakiza reka nipowe ngende gahoro gahoro nzogishikira urukundo ruzi inyuma y'amafaranga hari n'uwundi aba yashese umutima akawushira imbere uwo rero hari igihe bihuranye nuko amafaranga atari uhereye ku mutima vraiment ugahera ku rukundo hari igihe uba desi bakawushwanyaguza abantu rero baba desi nk'umuhungu we yahebwe kubera ngo ibyo gukena mana yanje muko ivyiyumvira bafise abakobwa bo bakunda amafaranga ingene tuca dukora tuca dukora twayo kumva harabajama abaprofeseri barabura abaprofeseri ba ruguru bari iwacu bariko bavuga ora twege bicaye hasi ngo dusubizamo ngo tugire mariage ngo n'ubu ngo ataje turirenze babaza ko twozana bajya bagore twaza ngo aba ntitubabona berekana abakobwa nyine bapfuye ibunumuro ngo abaturababona bicaho mu mahera ngo je ngo sigaye gutwara donc uyu ubona madamu ngaha rero urumva kubabaza umuntu ivyo vy'ubukene birakomeza abahungu kandi abahungu urumva bagutse kubera ubukene nta ngorane umuntu abagufashije ahagara gufashije gusa ntivyama bihera nk'igihindi za filme ngo ucutuwe hari abantu bacaye ntuzocera nka za filme hariyo n'abapfa ko gufata rwose hari igihe upfa urashobora no gupfa kandi wa mumome yaguheba cyangwa ukazopfa udasubiye gukunda ugarubwira ayo mafaranga hanyuma hanze umukobwa ugasanga byagukiye uko burya abahungu barakunda cyane gusura abakobwa ivyo bintu barabituzi ko yego sisira barakunda gusura iyo bakunda ibya mbere abarimwe nicyo gituma ngira n'Imana dusabye ati kunda umugore wa yego juste mrenga naho bacavuga ngo kuko mwe muze gushika mu rukundo mwarakubititse muza kugira mariage mufite 35 ans 40 yega ubuzima ize kuva kuri 22 zakundana n'abakobwa bo mu DCF bo mu DCF twarategeye mwana tegeye muko wa mbere ni wabakunda original ba rukundo rwa vrai uwo wa mbere mukunzi nayo kesha arakuheba kuko ega abantu nuko batibuka nka RASKO yewe muri generation ye kumusaga niwe yarongoye wenyene mariage officiel yo barimo ahubwo iwacu barongora hakiri kare ahubwo muvyara kare n'umurongora kare RASKO ari umuntu yambwiye RASKO yewe ndisiri ko tazosubira guca
utaza muri kuravuga bene wacu bene mama jewe ibi igiganiro je sindimwo mukabona arenganye muha juste ntawenzi ebana wewe ugumi nyuma ya muha kwe yewe akazorenga kujya mbere twese tuguma hafi mu micungarara mucungara naje mbagaseke buye none si muri muha ni pare tu akaruru uko nzokumva ubwo tuguma mu micungara yo ni we yashoboye kugira mariage ni officiel ariko ibyo bipasi bazomuhanze bede juste rero gusa urumva RASKO n'icungu mariage sigura ko ndamusaba nawe atubera mbonima tuze tugende tumwibuka tuzogore stade muresho tuguhimbaza tuvuga tuti ELSIE GRETTA yaratazi noti urazi kuri ya emission twakora ubona emission yose commentaire muri emission ubona ngo yubahwe ngo rero umukobwa wa mbere ngo n'uwanyuma numvise ngo mu Burundi ngo wafise umutima w'abarundi kare hajya nuko nari ko mvugira abagabo kandi nayimvanyeho n'icimbiro cyo gushingisha hamwe yo gufasha abagabo bahohoterwa usanga irahari akabara bababaza c'est sûr kandi tubabaza wewe imbere ko umugore ashobora kuba ikango y'umugabo ucenga kwitimbwa mukabona ariko muhakiya stati donc tuzobatuka tubagira ikimwe ntaho tubashira turakunda ni nkamwe nyene badukunda donc rero abantu bace bashaka ngo nashigike akakobwa wiyita bashigike kandi tugenzi turakunda nk'abahungu c'est priorité ego sha turi gahonyera tuba dusera basozera RASKO tuba dusera basozera ariko imbere ko tubishikira wenda kumva neza mu vyo wavuze washikirije uvuga ati nivyo umuntu wese naraberevo ageze kubisigura ko watamwe gushigikira icyumviro cy'uno jewe nureka gushigikira n'incungu nureka gushigikira incungu uri incungu uwe monima sishobora kureka kumushyigikira mugabe gusa kimwe eba hari imikino abantu bakunda meshereza c'est vrai mariage vraiment ubundi bwayo ntizivye ama festivity icumi na bingahe kuri meri ucusinya uva uri monsieur madame n'impanuro zo kwabirana baraziba ziri muri maxivité c'est good na baraperi bari baje bajya muravyumva mwese ko mwaryohe kwabirana mu gitabo cy'amategeko y'u Burundi ewe nawe ko ucubaza ati oya genda buhoro oya ikiza muravyiga babwira before hajya baba bariko arabasubiramo nyene kugira ngo woba agifisa kangono ngo ravuga ati abana waze birabitoka hajya wari ufise wavyiga wazi wakije telefone cyangwa warayizimye ukabasiriye mu ivyo oya je navyumvirije ko bigirana harimo amategeko menshi tutanazima ni menshi arone wambwiye ngo vyoroshe gusinya bikagorana gusinyura oya navyo nibigorana hagorana abasinyura hagorana gusinyura kugira mushike hajya gusinyura hagorana abasinyura kuko ubundi yo mugiye gusinya kenshi murajana ariko mugiye gusinyura murahahurira uragitahura murahahurira ntawuzanana n'uwundi gayo mugiye gusinya muratora niyo muri hanyuma mukajana so ntikigoye gusinyura hagoye abasinyura nibusaba abantu imbere yuko iyi nindi suje tuzojako nibusaba abantu imbere yuko dusozera yuko mariage ya mbere y'amateka nta mariage ya mbere ni yanyuma ibaho reka ndabisubiremo ariko mariage y'uyu mujama abatumire bari sorore mwumviza ku gacere sinzi ko nzobimubwira gushika ryari Greta niyo mutakoresha system ndabarahiye aho muzogira mariage n'ubwoko bwaravuye kuri marché tutangwe tugura n'ibitoro n'isukari niki nta n'urugundamano muzoronka abeze RASKO ndabulaba byumviro
yaba byashoboka wewe yibereye ku twa tumeze kandi muri uko kumera uko iri positive kandi ntawagoye urakubwira ivyo bigusaba abasha yanze niko wani kugabo biroroshe gawe niwe yabisi nje ndagize mariage nanze ngo ndasoro urumva ko mama Mareo tuzomunywera ubu ni incu sino ivyo bintu RASKO yagize nivyo ngabo peut-être nawe ko byamugoye gatoya kugira bikonvert abantu ikaturi kandi en plus wewe babusobaye ndavyibaza ufise Jesi nati kazi abantu benshi kibari benshi ega je nagomba kwibashura twandanye ahubwo yabikreye mu evenementiel nyine RASKO CEO creative ega je nshaka kwibashura kandi none urabona mariage era 3h du matin panjaye 3h naho nyine wari urusha wabwira ati muce muzima abandi banyuma je naragiye umuziki ubandanya uravuga sonona ahantu ari gusora gushika 3h narasat wandi muhungu wandi bandi ko bandi zomba nguja ngo shango no kwanaka je ndo kwande gafuta abantu bipapa bakimama tubati twarababaye donc wewe RASKO wafashe muri mariage yawe nta kintu na kimwe donc ntavyo by'inzoga ngo dutange inzoga ngo oya hariho habayeho partie zibiri hariho partie ya kare tuvuye muri isengero n'iki no gushika hakira abantu kujya bakora mu abari mu matante ukabakira ukabazima mwoyambirita ariko urumva a partir ya zitatu zarashikiriwe garagaza arabamesha regaje abatanywa ntibamenye aho bicara arababicaye bigize bayajere bose bari bayajere yabana bari yabavuze ngo bakeneye ikaze oya reka bahigice ukamurondera umwe ari kuba muri komite ukamuburamo umba reka aramiramo ariko arimirira wenyine kandi urubanza rusa n'uruheze ngo twabikoze kabisa ngo uraba ngo rero ngo hasigaye ngo ca gice cya kabiri ngo rero bose nibigurire ni sawa kamwe mushoboye kunywa hanyuma mukanjira urubanza ni sawa ni bon RASKO tumaduse n'abasozera wewe waragize mariage yego vraiment urava mu ba headmaster uje mu ba maso sivyo tukirigaho nyene ibyo ni biri garante ni garante oya bon zuba gategereza kurongogwe reka oya tirabaza umuhamagara oya rero birashobora gushika umuntu narongo none bene Tereziya bene Mukama bajya bose saba ushaka kurongora barabivuze barabyumva basore mu bantu tuzira banzu rindire ndakugire promo je niko kazi nkora ndakugire promo bantu tuziranye bantu mwifuza kubaka yarukira cyane hafi ya gishisigaye RASKO dufise urudandazwa rushasha rero akoze ibirenge hasi ELSIE GRETTA tubahereza inkumi nziza cyane kukabeyi keza ivyibushe yarezwe neza cyane wo cuzuragura n'intoki irasigisha urabibona akaberi tubavuna mariage mwumvise n'umuntu w'umutipe araho arashobora kubwira ati umviriza mariage tunayihebe twibanire shako bibanira arazogucore urumva shaka gukunda umuryango ishuvuga rero ya myaka kikinga urumva je ngakunda mama ngo prema ko yo agakundira umuvyeyi byabikwiye prosper nagititse nangwe nagifite bya professionnel ngabatwe ko ngo kenshi usanga ari aba escroc n'abandi za machinette bivuze ko nakugenda kugira ati gahere wa machinette iyi ni sinye z'umuntu arese ubu ndatandukira ariko akagira uwoza 20% niko nkora jewe ni 20% abantu bazobibona hanyuma bakaza usigara umukomisiyoneri ubona ko byose byabuze habuze isukari habuze igitoro habuze urukundo habuze amabati habuze barabamaze abasigaye nabo kunywana nabo gusa
Naba sister from another mother. Wao nujya kugira cyakubwira ngo uri brother ngo yango nawe brother wawe uri Ngureka tujye kwinywera sha. Nguyo ni nyota, ngora nyotewe. ndetse n'ibyo ubutipe nawe wowe umukobwa ungaga urashaho turasi ibye simba huru rasha ashobora ati none je ntwa boya ngo nk'abantu nkawe ngo bafise abandi bantu kandi iyo umuntu agomba kukwanga yama kwereza n'abandi bantu ngo ugasanga uri kubibwira umuntu inzara igira yice ikure nubona ko nk'ubashonje yega arashonje aho turi muri resto ni inzara mugave mba bijya bintu vraiment bijya bintu ni icyaga gikomeye nibaze ko nahise atazotubabarira uca ku muntu akabwira ngo kuramburansha kuri uriya muntu kandi akubona babihanije abahungu reka ko basita umuntu yakubivuga ngo nca kuri bamurasha wowe ntiwoburasha none ntabuze namba nambaye bagi c'est un problème mugabo urumva hari abantu je ndumva kababaro je ndumvisemo akababaro juste wumvisemo akababaro nakasanti baje mugabo urumva ko bukora abandi benshi baba batwe RASKO ikorogo cyane umva nk'umubabaro wanje ucume gusa nibutse ko nazi n'ingene mpava mba mu gisagara ubumengo uri kuraja ariko vraiment naje mu abona bibwiye bose kera vraiment cyane ndatawe vraiment ko bibabaza kwenje so compatible ariko tumamba no sinenzi ko bigiye kuri yo point man biri deep cyane bumvise ingene yabivuze n'agacerere kare kabaye man oya umuntu wese avuga umutima wavuze kandi umuntu ari tuza ngaha kugira tuvuge tuvugire kandi byesha muri ba bantu nariko ndababwira bakeneye uye dukeneye amafaranga kwanza worumva ko afise igihengeri kinini tubanze ducubake dusukemwe amajari ari mirete abanza asubira bumuntu mapure fromage menshi asubira tekane hanyuma umutima wo mwarawononye les gens les mal intentionnés vous branchez vous te vendez pour commencer tu blanches où jamais invisible ngo mukasha none bajero banaje nkubitwikere none je rero urumva rero je aya wantu wobura shangwe ndaye ngo numvise ngo rafise mu diaspora kweli reka kunyikura bado muri babandi mbwira n'aba diaspora muri mwumvise babandi mbwira aba diaspora ko buri muri Sweden Canada Etats-Unis telefone ni yayindi telefone ni yayindi abarundi turatangwa gutuma abarundi barajyana imitima abarundi sibo abari ngaho bijumbura baba bajwe na byinshi bya bindi aba diaspora ndavuga ngabo moi je sais bien que ni muri kuvuga ivy'amahera bari ngaha anya bafise amahera kandi bari bujumbura oya ifo gutahura hari abafise amabiye mashasha ya jaune iyo tuvuze amahera reka duhere kuba ari bafise iporo inoti citwa iporo baje ni bafise inoti izi za jaune byose birandaga ni ndatabe na juste naje ndafise none iki ni gihuta iki ni gihuta si goserorera abantu bafise amahera ako naje nari zone none bose barafise je ndikunda kubwira ni umviriza mwana wa mama neje je ni wagera ukayikorayo hanyuma kazoyindungikira nko kuri dashiruka ndungikira ati iyi ni neje ndakuronkiye RASKO warankoreye umuti zobura umuntu wawe ega je I create only happiness none si oya biri sérieux kaje mfise abantu benshi bankurikirana benshi eba uyu ndamu kuva vuka ndamuhanze ijisho yitwaye neza muzima bw'ibuze nukuri oya ni aepuze ani ushobonera ko warambiye abantu urazi batanga gutuka ari gutipe shangu urumva reka ngo mwojana kandi waranakuze none ngo warambiye abantu ukuntu rero RASKO kawe oya je ndikunda
oya je ndigenda kuvuga nk'ikidandazwa gishasha ko nshaka mariage yego tubaza ati hari abantu batabishaka mariage canke gukunda anje navuze ni ya épouse pas vendre uje wese vraiment aha ni mu rusengero hariya ush Sagira neza. yego hanyuma fiançailles ni après nayo nane de fiançailles ibyo azovyigira indani azovyigira indani uko azogusanga azokwemera uko je nta kintu kibi ndandaza mu buzima je ndiyemera ndabona titre ya gahemu nayo je ndiyemera azogutwara azotubwira amateka warashize indani zogaruka shi niyo homba Rasko wese kudukwera zogaruka ugati bwa bundi ya nkono natanga yari make ikintu wenda kwemereje gahemu wewe muri iyo mariage juste le umujournaliste ukaziza gufilma ashije kumukubita ibyo ashaka je nzoba ndi parene vraiment jewe aya ikwafe ku dread ku mukanzu w'umurobe wa bleu erega kure dijoro ni bleu ciel umutaro goja nzoba ndi maso nta marene uri burondene aya ndakudandaje ndakuzi aya asha we reka dukora umuti uwo mu diaspora ndakubwiye aha atamyaka ibiri irahe nge kwanza bandike bambwira ati iyo ni poem bazandike muri commentaire twebwe iki kintu kindekereje ngwane nacyo umusozi reka genda uyu oyo zoponda ishirahamwe giwe oya service marketing zogaruka mvuge ni turi diseteri za mboga zitarajwega Tagaye bijere za tomati tabaranya ndiko ndaranguza uguze rumwe ndaguhereza umufuko Rasko ese tuwadusera abasohezera abatukurikiranye basigarani abadukurikiranye ni uko vraiment je chambere ni cyambere muye n'umuntu mu kiganiro vraiment oya araryosha Rasko nahora ndamuraba nkabona ko yigisha ibintu biri arigisha mu gutwenga arigisha mu gutwenga aba rero nibo bantu nibo ba influencer nyene nibo dukeneye yego vraiment hama ico nobwira abantu uko no mu gutwenga tuba twigishije burya kagiriyemwo hari amarealite ngaha burya tuba twavugiyemo psychologue Rasko yavyumvitsiyemo n'ubundi afite ico kindi kibazo bamugashiza ko abandi rumva ntibizosubire donc rero muri uku kuntu ivyo twavugiye aha bibigishe gusumba no gutwenga Rasko akaja mbuga gasunika nukuri je ndaryohewe cyane reka gukorana kera ELSIE ni rya mbere dukoranye ikiganiro nkama ndamubona jewe kuri ko nkora nanke ibiganiro biri bihoze cyane bibaye mu busere bwinshi bica birambira abantu naje nta biganiro biri mu busere bwinshi ndaba ibyo navuze vraiment ntimugiye gukora gutwenga ni mwipresente muta je nta numwe atagira nimero yanje y'Ubujumbura nshaka gwiwe ndayironde jewe brother from another mother genda mukorera umuti wakoze cyane juste ndagushimire sana Rastaman asante sana ELSIE ndagushimire sana ushobora koze cyane juste yego byari bifise ya sara reka nabashimire mwe mwese mufashe mwahevye byo muri mo murabana natwe gutamurora biramugaza mbasubira nagwaze ko mukabana mutwe reka rukundo kuri mukagari juste gale cadre from RASKO black money edition black byano kamera mwita physical mukaba bandindira ibiza byose byo ku mufuko no ku mubiri kuko byose birababaza uraushilo mushilo ushila none